Ndabashuje mwese kandi ndongeye ndabahaye n'ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri no modesha kuri ya Burundi News TV. Ikaze turebere hamwe ibiriko biravugwa, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka nga mu gihugu cy'u Burundi, amakuru anateye ubwoba yemwe yaje no gukura umutima bamwe mu banyagihugu, ariko inzego z'umutekano ziza kugenda zihaba. Hari rero amakuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane nga mu gisagara ca Bujumbura, nyuma yuko nyine hamaze iminsi harakogwa amasuku cyangwa se baratoragura ibicafu byose byaba biri ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura ndetse no hirya no hino mu gihugu hose, hakaba hariho haratangwe isuku nyine nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. By'umwihariko nyuma yuko yavuze ko indwi yose yatanguwe nyine bagomba kuzoyikoramo isuku, maze ashimangira yuko ata muntu n'umwe ufise uburenganzira bwo kuba yojya gusubira mu biro mu gihe ahakorera n'impande zaho hakomeje kugenda haragaragara umwanda. Amakuru dufise nuko muri aya masaha nyine bamwe mu bajejwe umutekano ngo mu gisagara ca Bujumbura bamaze kugenda bagwa hamwe hantu muho bari barakora isuku, ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane amagrenade ashika kuri 4 yose, bivugwa yuko yari kuzaturikiriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndetse binavugwa yuko yari kuzakoreshwa mu bikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano ngo muri kino gihugu cy'u Burundi. Abajejwe umutekano batangiye amatohoza mu rwego rwo kugira ngo bamenye nyine impamvu yabyo ndetse n'ababari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Icyakora amakuru dufise atariho ivumbi avuga yuko baba ari mu muhari wa Red Tabara babifuzaga kongera kugaba ibitero nyuma yuko basanzwe bagerageza bakaza bagasiga bateze ibisasu ngaho mu gihugu cy'u Burundi nyine, ubundi bakisubirira aho ngaho nyine, ubundi ibisasu bigatangura kugenda bibaturikana. Turabigaruka mu buryo burambuye tubagezeho ido n'ido ry'ayo makuru nyine. Amakuru kandi nanone akomeza kugenda tugeraho avuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yemeye yuko agiye kuzofungura imipaka ngaha imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda kikibanye nyine, nyuma yuko amaze kugenda abona yuko abanyagihugu biwe bakomeje kugenda bamarana, bamwe bariko bariba utwa bagenzi babo, abandi bariko baragenda baricana, nyuma yuko ubusahuzi ndetse n'ubusuma bukomeje kugenda bufata intera ngaha muri iki gihugu, cyane cyane n'abapolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe baracungera kuri iyo mipaka ihuza imbibi z'ibyo bihugu byombi. Ariko none hari n'amakuru dufise avuga yuko bamwe mu begereye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye botanguye kumwotsa igitutu, bamubwira yuko kuva iyo mipaka yofungwa hari byinshi Uburundi bwagiye burahombera muri ibyo byose. Ariko nanone gushika none amakuru dufise akaba ariko ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nyine bamwe mu bantu bakomeje kugenda nyine bagerageza kuba hafi yiwe, bakomeje kugira musaba yuko akwiye kurekera gufata ibyemezo bidahwitse ndetse akwiye gufungura uyu mupaka vuba na bwangu. Amakuru dufise rero nuko hashobora kubaho ibiganiro hagati y'impande zombi mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe kuba by'umwihariko hafungurwa. Ku munsi w'ejo nibwo mwabonye video yiwe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye avuga yuko impamvu zo gufungwa kw'iyi mipaka nyine cyane cyane yegereye u Rwanda ari uko hari ibibazo by'umutekano. Cyakora yavuze yuko ngo ico kibazo kizwi, maze ubona yuko haba hariyo akandi kanyamuneza kabyishe inyuma. Naho Makamba umusore yapfuye ariko ararangura amabanga mpuzabitsina. Ibyo byabereye ku mutumba wa Butare, komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba ku itariki 12 Myandagaro umwaka 2024, aho uwo musore n'ubundi w'imyaka ishika kuri 23 yari yaronse umushitsi w'umwigeme, maze batangura kuryoherwa gushika ndetse no guhuza ibitsina. Turaza kurebera hamwe kandi amwe mu makuru yandi ariko aravugwa hirya no hino ku isi. Turaza kurebera hamwe ishimwe rya Dr Edouard Ngirente ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, wongeye gushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame nyine yuko yongeye kumugirira ikizere akamusubiza kongera akaba yongeye kuba minisitiri w'intebe ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko guverinoma yari imaze guseswa nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribitegeka yuko nyine
iyo perezida amaze kurahira by'umwihariko bitarengeje iminsi ishika kuri 15 minisitiri w'intebe musha aba yamaze kuba yagezweho ndetse minisitiri w'intebe nawe akaba amufasha mu gushyiraho abandi bayobozi bagiye batandukanye by'umwihariko nyine mu gushyiraho abandi bayobozi bagiye batandukanye mu gihe nacyo kitarengeje iyo minsi yindi ishika kuri 15. Ibyo byose rero byaje gusiga uyu nguyu Edouard Ngirente amaze kongera kugirirwa icyizere nyakubahwa perezida w'ico gihugu cy'u Rwanda yongera kumugira nyine uwo muyobozi. Hanyuma kandi muraza kunyemerera none tugaruke ku makuru ariko aravugwanga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abo igisirikare c'ico gihugu kivuga yuko cobonye ibisigazwa by'indege ya Uganda, igisirikare ca Uganda kizwi nka UPDF, ndetse gushika none amakuru dufise nyine akaba ariko akomeza kugenda ashimangira ko batazi igiyo ndege yoba yaragereye ngaho muri ico gihugu ca Kongo. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kugenda ibashikiriza amakuru n'ibiganiro cyane cyane amakuru aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Tubandanya kubagezaho aya makuru twifashishije abamenyesha amakuru basanzwe ari inzobere mu gutahura ndetse no gutoza amakuru mu bisagara bigiye bitandukanye ndetse no hirya no hino ku isi, aho by'umwihariko mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu itariki 14 Myandagaro umwaka wa 2024. Waba uri mu Rwanda, abantu badukurikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi cacu, abari hakujya muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, nyine mwese ndabahaye ikaze ku mugabane wa Afurika wose, umugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru nyine dufise akomeza kugenda atugeraho. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero amakuru atariho ivumbi dukomeje kugenda twacira nyine nuko gushika saha izi ngizi nyine bamwe mu bariko barakora isuku ngaha mu gisagara ca Bujumbura baje kugenda nyine baragwa ahantu hasanzwe hari ibiturika bikomeye cyane ku buryo baje kugira ubwoba barahunga ku buryo bukomeye cyane, maze biza gutuma inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi arizo ziza kuba zofata ibyo bintu. Ni amagrenade ashika hagati ya 3 na 4 nkuko amakuru dufise rero atariho ivumbi nyine nuko hari intumwa mbere yuko perezida Samia Suluhu amakuru dufise nuko gushika none amakuru dufise atariho ivumbi nyine nuko mbere yuko perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan yerekeza hano i Kigali mu Rwanda mu kwitabira nyine umuhango w'irahira rya perezida w'ico gihugu, hari intumwa zaturutse ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi zigiye kuganiriza Madamu Samia Suluhu Hassan kugira ngo azivuganire kuri perezida Paul Kagame, hanyuma azabashe kuba yoganira n'igihugu cy'u Burundi kubigendanye n'uburyo bokongera kugurura imigenderanire hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi babashe kubona bimwe mu bicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo babuze bakomeje kugenda bataka. Ibi rero bivuze yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba amaze kugenda abona yuko ibyo yarakoze n'ubundi yaba yarabikoze atabitekerejeho, cyane yuko nyine bamwe bakomeje kugenda bamugaya ndetse banavuga yuko uko byogenda kose iyi mipaka igomba kuzugururwa. Bivugwa yuko rero Madame Samia Suluhu Hassan yaje guhura na Perezida Paul Kagame bakaza kubiganira, ariko nta makuru ahagije nyine yigeze amenyekana y'ibyo Perezida Kagame yoba yaramubwiye. Icakora uyu munsi ku bantu babashije kugenda bakurikirana ibyabirenga mu gihugu cy'u Burundi babonye yuko hari umwe mu banyarwanda waje kugenda agira ibyo abaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, maze nyiricubahiro avuga yuko nyine igihari ariko atamunyarwanda n'umwe uhejwe kuza ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza. Ibi ngibi bigaragaza uburyo rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atakirakariye cyane igihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda ashinza kuba ari igihugu ngo cyoba gitera inkunga umuhari uzwi nka Red Tabara. Perezida w'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze yuko kuba imipaka ngo yo ku butaka ihuza u Rwanda n'igihugu cyabo yarafunzwe bitavuze yuko abanyarwanda batemerewe kujya mu Burundi.
umukuru w'igihugu yabivuze rero kuri wa 12 kana mu mwaka 2024 ubwo umunyarwandakazi Binama Jessica Nyakesa yamubazaga ingamba zafasha abanyemano b'abarundi gutera imbere kugera mu rwego mpuzamahanga. Uburundi bwafunze imipaka rero yabwo n'u Rwanda muri Mutarama mu mwaka 2024 bavuga yuko rufasha abashaka guhungabanya umutekano ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ibintu u Rwanda rwo rwamaganiye kure. Muri iki kiganiro cibandaga ku rugendo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi agirira mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, yavuze yuko imipaka yo ku butaka yafunzwe kubera ibibazo by'umutekano muke waho utizewe. Yasobanura yuko indege za Rwandair zo zikomeje gutwara abagenzi bajya n'abava ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Yagize ati urubyiruko rwo mu Rwanda rumaze iminsi runyakura rumbaza ibibazo, benshi banavuze ngo dufungure imipaka, babwira yuko nta munyarwanda n'umwe ubujijwe kuza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse Rwandair iriko irakora ku mupaka w'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa. Ico nacyo kandi nacyo kirazwi, tuzi ko tugifise kandi tugomba kuzakiganiraho. Abantu bakurikiye iki kiganiro ni uburyo nyine uyu muperezida yabivuze ariko araseka, ubona nyine bitandukanye n'uburyo yavugaga mbere yuko ajya kugara iyi mipaka nyine ibahuza n'igihugu c'ababanyi cy'u Rwanda. Wabonaga yuko abivuga asa n'ufise icyo yizeye, nyuma yuko nyine amakuru dufise yamaze kugenda ashwa ahagaragara agendanye n'uburyo nyine umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba ari mu rugamba rugiye rutandukanye rwo kuganira na leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bongere bafungure imigenderanire. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje yuko kandi yishimiye kuba umunyarwandakazi yageze muri iki gihugu. Ati nishimiye kubona ko igisubizo nari natanze aricyo umunyarwanda akaba yageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yanagaragaje yuko ashyigikiye kuba abahanzi n'abanyagwenya b'abanyarwanda n'abarundi bajya gutaramira mu Burundi ndetse ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Asobanura ko uretse gususurutsa abaturage baninjiza aba banyempano nyine bakinjizamo amahera. Ati mbona nyine abarundi bajya mu Rwanda kuririmba cange gutera ugwenya, nkabona abanyarwanda baje ino gutera ugwenya, yewe amafaranga baranayinjiza. Biriya nibyo gushigikira, biranashimishije kuko bibaruhura mu mutwe. Muri Nyakanga umwaka wa 2024 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi ubwo bahuriraga mu mwihorero wateguwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Zanzibar mu bigo bya Tanzania bizwi nka Zanzibar, banzuye ko bazongera guhura bagashaka uko bococa amakimbirane akomeje kugenda agaragara hagati y'ibihugu byombi muri rusange. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero kandi yavuze yuko uko byogenda kose yiteguye yuko gahunda zose zizagenda neza, ndetse uko byogenda kose intumwa zizabahuza uko byagenda kose zikaba zishobora kuzakora ibintu byiza. Ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara z'ibyorezo Africa CDC cyatangaje yuko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kizwi nka monkeypox kibangamiye ubuzima bw'abanyafurika. Gisaba ko nyine hafatwa ingamba zikomeye cyane mu gukumira ikwirakwiza ryacyo. Ubushita bw'inkende bwagaragaye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse iyi ndwara ikomeza gukwirakwira hirya no hino mu bihugu cyane ngaha ku mugabane wa Afurika. Imibare ya Africa CDC yo kugeza kwa kane ku itariki 4 Nyakanga mu mwaka wa 2024 igaragaza neza yuko abantu bashika kuri 38 abantu ishika ko abantu bagera ku bihumbi 38 amajana 464 bamaze gusanganwa iyi ndwara muri Afurika. Rero mu gihe abagera ku 1456 bahitanywe nayo kuva mu mwaka wa 2022. Umuyobozi mukuru wa African CDC Jenny Kaseya yavuze ko yagize ati ndahumuriza abaturage bacu abanyafurika, twemeje ubushita bw'inkende ko ari icorezo cyugarije umugabane wacu.
yahamije yuko iyi ari impuruza batanze ngo hagire igikorwa kugira ngo iyi ndwara ihashywe mu baturage b'uyu mugabane. Iki cemezo ntabwo ari itangazo gusa, ni impuruza isaba yuko hogira igikorwa, ntibigaragaza yuko tutagifitiye ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi wamaze kudutera. Tugomba kwirinda tugahangana dukoresheje imbaraga zose ngo turandure burundu iki cyorezo. Iyi ndwara yandura cyane cyane rero binyuze mu gukora ku muntu uyigwaye canke amatembabuzi y'uyigwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana canke guhuzanya n'ufise ubwo bugwayi. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri bijyajyata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza ndetse no ku maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo ndetse no kugira amasazi. OMS imaze iminsi inatangaje yuko yasohoye miliyoni imwe y'amadolari yo guhangana n'iyi ndwara, ndetse hagiye gushyirwaho komite yihariye yiga kuri iki cyorezo ikazemeza niba kiri ku rwego rw'ibyugarije isi. Ku rundi ruhande, minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko umwe mu bari baragaragayeho ubushita bw'inkende mu Rwanda yakize agasezererwa ngaha nyine mu Rwanda, nyine muri iki gihugu cy'u Rwanda. Inama y'igihugu y'abepiskopi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasabye ko hubahirizwa agahenge gaherutse gusabwa hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bw'ico gihugu, hagati y'ico gihugu ndetse n'umuhari M23. Aka gahenge kagombaga gutangura kubahirizwa ku itariki 4 ku kwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2024, kemerejwe mu nama yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda ku buhuza bwa Angola. Inama zari ziyobowe na Perezida Joao Lourenço. Inama y'igihugu y'abepiskopi rero ya Kongo mu itangazo bashyize ahagaragara rigenewe abamenyeshamakuru bavuze yuko bashimira ibihugu byombi ku ntambwe ntoya bateye ku kuzahura umubano ndetse no gushakira amahoro uburasirazuba bw'ico gihugu ca Kongo. Bagize bati turashimira intambwe ntoya ibi bihugu byateye yo gusaba agahenge ku mpande zihanganye ahangaha nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko ati si ubwa mbere ibingibi bibaye, ariko byagiye biherera mu mpapuro gusa. Turasaba yuko kuri iyi nshuro byakubahirizwa 100%. Bakomeje basaba ubufatanye ku miryango mpuzamahanga kugira ngo igire uruhare mu gutuma ako gahenge kabasha kuba ko kubahirizwa. Aba bepiskopi bagaragaje yuko izi ngwano zo mu burasirazuba bw'ico gihugu ca Kongo zitigeze zihabwa agaciro kimwe n'intambara yo muri Ukraine ndetse n'izindi zihangayikishije isi, nyamara ikaba igira ingaruka ku baturage benshi. Gusa bavuga yuko aka gahenge karamutse kubahirijwe byaba intandaro yo gutuma mu burasirazuba bw'ico gihugu hashobora kugaruka amahoro, abaturage bakongera kubaho batuje, atankomyi bafise yo kwirirwa bagenda, atankomyi bafise yo kwirirwa bariko bahunga nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nubwo kandi bimeze bityo ngaha muri ico gihugu ca Kongo, bamwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko nyine bafise ibibazo bigiye bitandukanye kubera iyi ntambara. Bakomeje gusaba yuko nyine hokorwa ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byogaruka. Icakora ababarizwa mu muhari M23 bavuga yuko bo badashobora kuba bokubahiriza bimwe mu bikubiye mu mabwiriza yasabwe n'imyanzuro yafashwe n'abo bategetsi bari muri iyo nama, ariko bo bakavuga yuko nyine ibyo ngibyo badashobora kuba babikora bitewe n'uko nyine batigeze bitabira iyo nama nk'uko nyine bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose biragaragaza neza yuko n'ubundi ngaha muri iki gihugu bamwe bashobora kuzubahiriza ako gahenge, abandi ntibabe bakubahiriza. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr yatangaje yuko abasirikare babo
bari kugenzura ubutaka bw'Uburusiya buri ku buso bwa kilometero kare igihumbi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse amashusho ndetse n'amavideo bikomeje kugenda bigaragara muri uru rucerera nk'uko abantu babashije kugenda babibona nyine nk'abantu babashije kubyuka kare. Baragaragaza abasirikare ba Ukraine bamwe burira mu bigo bigiye bitandukanye bahanura amabendera y'igihugu c'Uburusiya bashyiraho amabendera ya Ukraine, ibigaragaza neza yuko nyine ako gace bamaze kugenda baragafata. Bagaragaza kandi amashusho yerekana ibimodoka by'intambara bigiye bitandukanye by'Abarusiya byarashwe biri aho ngaho ku mihanda igiye itandukanye muri ibyo bice, ndetse harimo n'abasirikare benshi bapfiriyemo, abandi bakaba bakomeretse. Uyu musirikare akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare ca Ukraine yavuze ibingibi nyuma y'imisi ishika ku 8 aba basirikare bamaze bagaba ibitero byo kwihorera mu ntara ya Kurusaki iri mu burengerazuba bw'iki gihugu c'Uburusiya. Guverineri w'agateganyo wa Kurusaki Alexei Similanova yatangaje yuko imidugudu ishika kuri 28 yo muri iyo ntara iri kugenzurwa n'ingabo za Ukraine, kandi ko ibi bitero bimaze kwicirwamo abaturage benshi cyane. Similanova yasobanuye yuko kandi kuva ibi bitero byatangura ku itariki 6 Kanama mu mwaka wa 2024 abantu benshi cyane bari batuye muri iyo midugudu bamaze kugenda bahungishwa, ariko ngo hari n'abandi bagera ku bihumbi bishika ku 200 bakiri mu bice byamaze kwigarurirwa n'umwanzi. Mu ntara ya Belgorod abaturage bashika ku bihumbi 11 batuye mu karere ka Khersonoyasaki kegereye Kurusaki nabo bamaze guhunga nk'uko guverineri wayo abandanya abitangaza nyine kuri wa 13 Kanama. Ukraine ivuga yuko abasirikare babarirwa mu gihumbi ari bo binjiye muri iyo ntara ku munsi wa mbere, bakaba bagamije gukoma mu nkokora intambara rero Uburusiya bwabashojeho muri Gashyantare mu mwaka wa 2024. Perezida Vladimir Zelensky rero yatangaje yuko ibitero bigera ku bihumbi 2 Uburusiya bwerutse kugaba muri Ukraine byaturutse muri Kurusaki, bityo ko gutera iyi ntara ari ugusunikira intambara ku ruhande rw'umwanzi. Ntacyo leta y'Uburusiya iravuga kuri ubu buso bw'ubutaka. Generali wanga muri Ukraine yaje kugenda avuga ko nyine buri kugenzurwa n'ingabo ziwe. Icakora Perezida Vladimir Putin urangoye igihugu c'Uburusiya mu nama nawe yaje gukora yihuse, yaje kugenda agaragaza neza yuko ingabo ze zikwiye gukora ibishoboka byose hanyuma zigatangura kugarura ibice byose byigaruriwe n'umwanzi, ndetse umwanzi akava ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya. Ndabashimiye mwese kuko mubanye natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Twongera gusura mu masaha ari imbere. Ubwa mbere ushitse ngaha kandi reka nkwibutse gupyonda haranditse sabone no gupyonda akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ucubana natwe umunsi ku munsi. Ndabashimiye mwese.